Imana iratunga. Hari umuntu tugeze kubana yitwa Imana iratunga. Imana ifise ibintu byinshi mu isi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nari mvuze ngo haleluya. Arangije imvura yaraguye, yakoroye amabuye atigeze gukoroka mu isi. Imana irekura iminana kubera yasha abantu bashavuye, kubera Imana yashavuye yica abantu. Kuko Imana yabwiye Mose ngo genda ufate ya nkono irekurire ku kirere. Imana irekura imvura uwo mwanya, yarekura iminana irimo amabuye n'imituragaro. Abasigaye hanze nta kintu na kimwe cyasigaye hanze kingijwe. Icyo gihe byose byahereye hanze. Amen. Ariko agace Abisirayeli barimo nimba ntijyaguyeyo, nta kintu cyapfuye. Numvise ngo hari uburinzi Imana igiye kutumanuriraho. Numviswe n'abantu bakeyi. Tera haleluya. Yesu ashimwe. Hari uburinzi Imana igiye kumanura uyu munsi, kandi iraza kubutumanurira ko mu izina rya Yesu. Haleluya. Oh haleluya. Tera haleluya cyane. Sinzi ko hari n'umuntu umanyumvise, kuko Imana iri kuvuga. Hari igihe umuntu yibaza uko bizogenda ukamenga nta ngorane ihari, ariko reka ndakubwira, nta mvu nta nduru ivugira ubusa ku musozi, haba hari ikintu kibaye. Mana ishimwe. Iyo wumvise induru ivugiye ku gasozi, ntabwo ibipfa kuvuga, haba hari ikintu kibaye. Tera haleluya. Subira haleluya. Mana ishimwe. Ukwezi ni ukwezi kwiza kubitunganije. Imana ibahezagire. Usome Itanguriro 19:12. Ntabwo menye gusoma imirongo myinshi, ariko mwihangane umunsi ndayisome, sindanayivuga ko cyane cyadusenga. Ariko itangazo nuko hariho imvura, kandi imvura igiye kugwa ntawe uyizi, igiye kugwa ntawayimenya. Ariko Yesu ashimwe cyane. N'ibintu bidasobanutse utashobora kumbaza, ariko uzibonera wowe ubwawe. Reka tubisengera, ariko ubwoko bw'Imana, Imana izoburinda mu izina rya Yesu. Haleluya. N'igihe Satani aje kurondera ibimazi, n'igihe uzobona bamwe bambugwa akazi, abandi bakinjiramo. Imana ishimwe cyane. N'igihe kizoba kimeze nka Vashiti na Esiteri. N'igihe nawe utabizi. Imana ishimwe cyane. Bamwe bashobora gushima Imana, abandi barira. Muri ibyo bihe tugiye kujyamo, ni bimwe umuntu aba yarateguye umunsi mukuru, yariteguye ngo kuri Noheli bizogenda uku, kuri Bonane bizogenda uku, ariko ugaca wikangura uri mu bitaro, atacu ushobora gukora. Mwari wahageze. Itanguriro 19:12. Amen. Amajambo aravuga ngo ubona kwa Sodomu na Gomora. Abo bagabo babaza Loti bati, hari abandi bantu ufise hano, abakwe bawe, abahungu bawe, abakobwa bawe? Nabo bagabo bari abamarayika Imana itumye. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi ushaka kumbona nk'umuntu usanzwe, ubona tumaranye igihe, urazi uko mvuga, urazi aho nturuka, urazi imbaraga zanje, urazi intege nke zanje, turazinanye, turamaranye igihe. Hari n'abazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urumva nyine nuko nyine. Ariko iki gihe ngo hari hamanutse abamarayika bavuye mu ijuru, Imana itumye kurokora abantu batari benshi, bakeya. Umuryango, ese uwo muryango umwe wo muwagwawe. Amen. Nari mvuze ngo ese uwo muryango umwe wo muwagwawe. Tera haleluya. Uwo muryango umwe wo muwagwawe.
hanyuma n'abo ufise bose muri iki gisagara n'abo ufise bose muri kino gisagara bakure aha hantu. reka tukiri ngaho, hari abantu bagiye gutabagwa ku bwawe. Nari ntangaje ngo hari abantu bagiye gutabagwa ku bwawe. Umuryango wawe uraza gutabagwa ku bwawe. Tera haleluya. Aho ubaye haraza gutabagwa ku bwawe. Ndagusengera uno munsi usa n'amahinduka aho ubaye, usa n'amahinduka aho ukorera, usa n'amahinduka y'umuryango wawe. Sinzi ko hari umuntu umenya uvise agatera haleluya. Ego 13 haravuze ngo kuko tugira tubahonye, kuko induru zihavugirizwa zibaye nyinshi cyane imbere y'Uhoraho. Icyo gihe Imana byasabye ko imanuka, yari ihejeje guhita icyaciye kwa Aburahamu, imaze kuhacisiga ihatanze uruvyaro, iramubwira ngo uharure amezi aya nyene tuhaciriye niho uzobonera uruvyaro. Reka ndagutangariza, aya mezi abiri ibinyenda kubwiye uzobonesha amaso yawe. Mana ishimwe cyane. Hanyuma Aburahamu ko yabakiriye bahaciye, basiga bahanuye, baca baje i Sodomu kuza kuraba Loti. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Naganda kubwire Loti bari inshuti na Aburahamu. Igihe Imana imubwiye ngo va mu gihugu cyanyu no mu nzu ya so, yagiye ahagurukanye na Loti. Ariko haragera igihe amara imyaka myinshi atarabona uruvyaro Imana yamubwiye. Imana iramubwira ngo igihe naguhamagara Loti ntiyarari gutandukana nawe. Reka ndakubwire, hari ibintu ugomba gutandukana nawe, hanyuma ikaguhereza umugisha. Hari umugisha watebeje ku buzima bwawe. Hari ibintu ugomba kurekurira hasi ukinjira muri Kanani yawe. Hari ibintu ugomba kubanza kureka, Imana ikakwinjiza aho ugomba kugera. Sinzi ko hari umuntu umwanya uvise agatera haleluya. Hey! Haleluya. Mwari soma. Kandi akaba adutumye kuhahonya. Kandi uhora hadutumye kuhahonya. Nuko Loti arasohoka abarira abakwe biwe basabye abakobwa biwe ati byuka muve ahantu kuko Uhoraho agira aharandure iki gisagara. Ariko ku bakwe biwe yari ameze nk'uwifinira, umutwe nzi utambitse. Ahandi bivuga ngo yari ameze nk'uwizagira wamengana ibintu bisanzwe. Hari n'abandi nyene bariko banyumva umengana ibintu bisanzwe. Umutwenzi utambitse, baba marayika bahutagiza Loti bati va hasi ujane umugore wawe n'abana n'abakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo nimuhonere mu gahanwa kw'iki gisagara. maze agifufura abo bagabo bamufata ukuboko. Akigira gute? Agifufura. Abantu bakunda gufufura haleluya. Agifufura. Indi Bibiliya ngimenge yavuze ngo akijujura. Akijujura. Genda babwira ibyo nasoma. Hanyuma maze agifufura abo bagabo bamufata ukuboko, nuko umugore wiwe n'abakobwa biwe bombi Uhoraho amugiriye ikigongwe, bamukurayo bamuterera inyuma y'igisagara. Bamaze kubakurayo, umwe muri bo aravuga ati hunga ntupfe, ntukebuke kandi nturuhe, uhagarara. Mwarigeza. Amen. Imana ivuze ngo tugire gute? Twicaranye, turirimbana, dusengana, tujana ku igaburo n'abantu batahunze ariko bimutse. Umuntu aje mu nzu y'Imana amera nk'umuntu ahunze. Iyo umuntu yinjiye neza amera nk'umuntu ahunze.
umuntu ahunze aribuka amafaranga, umuntu ahunze aribuka imikubuzo, ariko umuntu yimutse arasigana umukubuzo. Nimbuga itagica barayitwara, n'ibintu ataco bimaze umuntu yimutse arabizana. Yesu ashimwe. N'ibintu ataco bikungura umuntu yimutse arabijana. Amen. Naribuze haleluya. Ikibazo dufise rero, aha niho ngiye guhagarara kandi, ikibazo dufise cyatumye tutagera ku mugambi w'Imana nuko tutahunze, twimutse. Uko twari tumeze hariya hanze no hano niko tumeze, nta kintu twaretse. Aha rero aha murangirira nabi. Haleluya, haleluya, haleluya. N'ibintu ataco bimaze twarabizanye. Mana ishimwe. Narivuze haleluya. Tera haleluya. Nani umuntu yazanye akarinda azana n'ubugoro. Amen. N'ubugoro nabwo nyine twarabuzanye. Kandi reka ndababwira, ushize ngo nta kininiya na gitoya, sibyo? Imana ku Mana yitwaje gusenga, nta bitoya na binini, nta 99 n'ibice, n'ijana ku ijana. Rero ibintu icyatumye Imana imanuka icyo gihe